muriko murimvira mwese mufise ubwenge yaba abayisilamu yaba nabandi murafise ubwenge bwo kumenya ikinyoma uko kivugwa icyandiko ndagutoranije nagutumye bino ngaha karibu komera amashimwe mu Yesu kumukozi wiwe hallelujah. God bless you. You are very smart like Jesus. Buri munsi nkunda kuvuga iri jambo ngo kutiga niki. Urazi impamvu aba bagabo ari nk'abwenge intumwa bakurikiye Muhammad niyize. Sasa uyu mugabo atizi yari kanagira bitabo gardien yagiyeyo. Gute aba bagabo boca ubwenge gusumba intumwa yabo? Bibonekanye ko babize gusumba Muhammad ngo baba musuzuguye. Bisaba ko nabo bakiga nkuko agize gute atize. Ikibazo nk'iki reka nambura ijambo yavuze ngo Yesu yaho umunyenganane na Satani. Reka tubyumvikane ko yemo. Reka dusure mu kandi cyo gice. Matayo kane. Matayo gigabane cya kane. Reka turabura munyenga aba bagabo bemeza ko baba barize cyamurese. Ariko ikigwa kiri hano ninde yatoranije nde? Muhammad. Iminota 20 iraheze aterekanye ati Muhammad yaratoranijwe ngaha. Kane. Niba mutahafite kuki mumira ku rusato? Inga bayibaze. Aya. Umugwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane. Amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabo. Ati ibyo byose ndabiguha niba pfukamira ukansenga. Buro Yesu aramubwira ati mbako Satani kuhanizo nguhoraho Imana yawe aba ari usenga. Tekana Yesu amubwira ati wa Satani mbako kuko byanditse ati uhoraho Imana yawe aba ariyo uhoraho Imana yawe aba ariyo usenga. Yesu yishuye Satani ati ngo nsenga uhoraho gusa Imana yawe. Nihe uyo munyengu hariga mwabantu mwe reka mwigisha abantu kuri ikiryoha tukireke tugume mu kigwa. Nihe Muhammad yatoranijwe kuba intumwa. Umwarimu yajenga yatazi mirongo irenga indwi yerekana ati uyu Musa yaratoranijwe, Abrahamu yaratoranijwe, Maria yaratoranijwe. Nicyanditswe kandi tubabisoma muri Korowani. Hehe Korowani nzima nimwayibura murondera agapapuro cyari kinyamakuru hari isoko batandaza indagara nimuraba n'utupapuro batayeho tw'indagara twanditse ati Muhammad uratoranijwe. Kuki tugenda twese tubabayisilamu ikiba kizagiheze ariko uyu mugabo reka nje ku kintu babeshe kandi hari icya kabiri babeshe ngo Yesu yagiye kubwira imwe mu mbiki ngubutumwa wa mugabo mwebwe Petero wa mbere kandi 18 Petero wa mbere Yesu yagiye kubwira ubutumwa imwe mu mbi bana mukoma kafiri hivyo pigandiko ngo nibwo yagiyemo. Umviriza nibwo Yesu yagiyemo abariri muhemu biri mu ibohero. Teke none ngamwe mu bizirihe ngayi muhemu mbiziri Ibrahim wawe kunisha Waislamu mu Kiswahili yavuga ati akawaambia roho sio roho wachafu ni roho watu waliokuwa kifungoni walikufa wakati wa Nuhu anaenda kuwahubiria sio roho mchafu. Nyinyi mlisoma wapi? Tunaendelea mpaka kwa leo. Kulia sababu gani? Chukua Qur'ani ile taka tukufu, shika tukufu ukurasa wa 236. Kubereka abagabo bagore kama jambo ikigo cyabananiye ikigo kivugati niye Muhammad yatorokanijwe. Musa Imana yavuze ati je Musa ndagutoranije winumwa 200 aravuga ati Abrahamu ndagutoranije winumwa Yakobo ndagutoranije winumwa. Hehe muri Korowani avuga ati Muhammad ndagutoranije winumwa. Mwahabuze Desa transisi piga hiyo inasema washenzi. Umviriza imambo kinagore kama jambo Korowani ivuga ati bashenzi mu Kirundi ni gute? Abahimbiri washenzi. Abahimbiri ndio watu wasiobatizwa n'abantu batabatizwa. Abahimbiri tekana uwo barabatizwa ba oya niyo mpamvu n'abahimbiri bagoreka ibyanditswe. Kukimbuze jambo sinabatutse somye cyanditswe kandi ni Korowani nimuza mutwe aha anya Muhammad yaratoranijwe bandanya.
wasiomjua Mungu, kandi aba bahimbiri n'abantu batigeze kumenya Imana. Niyo mpamvu muzagango Yesu wamuha umunyenga bakamudoda umunyenga hariyo pembeya, hari ikivuma, hariyo kwaseri yari kuratanga umunyenga. Aba n'abantu batagira gute, batazi Imana, batagira ubwenge nk'abwenge nyizi. Ila waliomjua tu kidogo, kama watu wa bara hili, kandi abo bameze nk'abantu bo muri kino kirere, kama Waislamu. Abo nabo bitwa Abayisilamu nibo bahimbiri. Haleluya, amen. Babariya ndabagarukiye ndatsko nabubaha. Turakeneye Abayisilamu, ndakeneye bose bavyumve. Jewe nitwa Abubakar, ndasabye cyanditswe ati jewe Allah ndatoranije nde Muhammad. Ribonekanye twese tuca dusubira ngaho Allahu Akbaru. Ariko izo mwemu Yesu yagiye kubwira ubutumwa zari zahe kuki mutazizi? Matayo aho nyene Verseti. Izo mwemu Yesu yagiye ubutumwa ni zahe kuki mugoreka amajambo? Inasema 51. Igihuzu gikingiye hera cyane. Igihuzu gikingiye hera cyane. Urusengero gitandamuka mo kubiri. Wewe hejuru ugashitsa hasi. Isiratigita. Ibitandara birasaduka. Ingwa ziruguruka. Imva umviriza zamwemu zamba abantu bari bapfuye. Imva ziruguruka. Imivyimba myinshi yabera. Babo bagizo mwemu bari abantu bari bapfuye ngo baki abera. Bari basinziriye itiro ry'urupfu. Irazugwa. Baba mumva amaze kuzuka. Bashika mu gisagara cyera. Bamaze kuzuka bajya mu gisagara cyera, abantu bose barababona. Babonekera abantu benshi. Akira kubwira mu bantu bari bapfuye bera ubutumwa bwiza nabwo ari mwe mu mbi twaramutamera kutiga biragatsindwa. Umwami wawe ni yize wowe ubwenge nabaki. Oya ntibishoboka. Ariko umwanya maze hano nagenda udugeko atazi cyane avuga ati ngo nkuko twarungise ngo ni nkuko twarungise kandi Musa. Iki kibazo so icyo si cyane sozana. Soma kwanza 2:13 2:13 Imana igayivugira ati wewe Musa toranije, utubwira ati ni Muhammad toranijwe kandi na wene kirangira ariko 2:10 sita inasema alipouona 20 sura ya 20 aya 20:13 tunasoma katika jina la asiye aliyekufa japofuka. Nami nimekuchagua kuwa mtume, kuba intumwa. Tekereza icyo kuvati naje ndagutoranije ubiki intumwa. 11 honyene 11 havuga basi alipoufikia akaitwa ewe Musa. Kumbe atarajo ngahitwa nde Musa ndagutoranije ubende intumwa. Rero muratubwira ati ewe Muhammad ndagutoranije ube intumwa. Basi cyo funzagiza umutwe urinjiye n'abantu bafashe ukoranye amasede yose mwakoze werekana avuga ati ewe Muhammad ndagutoranije ube. Basi cyo ntidukeneye byinshi biza kuturusha bakristo. Haleluya, haleluya. Ariko kubera iki bavuga ibi bintu 5:19 Qur'ani 5:19 Qur'ani cyasubira mu kigwa nyezina ninde yatoranije Muhammad abe intumwa. kuyo siki azo bintu kuko amaze batoretse ko yagize gute yatoranijwe azotoranywa. Al-Maida meza ya pilau inasema aya ya 19 ndio enyi watu wa kitabu bila shaka amekufikieni mtume wetu. 5:19 ndipo niko amekufikia mtume wetu anayekubainishieni amekufikieni katika wakati usio na mitume. Tekereza kumbe tumanye ngiki cyazo fati ko yashingiye kitari ciki igihe kitari kintumwa. Kumbe intumwa zari zifite igihe cyazo zagira gute zatumwa. Hari kiringi Imana yarungika intumwa. Tubona uyu mugabo sizavuye aje mu gihe kitari kintumwa kuza gukora iki ikiringo cy'intumwa cyarahese.
yaje gukora iki? Guhuvya abantu kwatakaza. Niyo mpamvu tugati nimba momera ko ari intumwa y'iki? Ikinyoma. Kubera ikari intumwa y'ikinyoma muzubamenyera kuvyo bagira gute? Bama. Haleluya. Haleluya. Ikibazo ngiki ninde yatoranije Muhammad abe intumwa? Bas. Kubera iki aba bagabo bagira babeshere Muhammad? Mwari mupole sasa. Wakeze 12. Wakeze ukurasa wa 12. Reka twumvirize ibyo Muhammad avuga n'ibyo abagabo bavuga ukuri ukwahe abantu bahitemo. Ukurasa 12. Tembesa. Anasema hata siku moja katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa mtume kisha kutimiza miaka 40 mara siku hiyo Jibril alimdhihirishia na kumchubukia kisha kuwa nabii. Na vituko vingi alimfanyia kama tunavyosikia. Bas ndio mtume akafanya hofu akarejea kwa mkewe. Umusuma Muhammad agira ubwoba asubira ku mugore wiwe. Akamwadisia. Muhammad atanga kubwira umugore w'inkuru. Pale homa kubwa ikampanda kabisa. Ubwo nyene Muhammad akiganira umugore wiwe imarari idasanzwe iramufata. Yimisara 10. Akataka afunikwe maguo. Muhammad abwira umugore ati mfukira impuzu je marari irandembeje. Mara akawa akitetemeka. Ubwo rero Muhammad atangura kujugumira. Na akitetemeka kwa nderema na anaweweseka. Ategeza amenya kubitanya kabisa kura malaria. Anaweweseka. Tembeza. Akasema. Muhammad aravuga. Najiovia nafsi yangu. Muhammad niwe yivugiye ndatinyi umutima wanje na kuchezewa na mashetani. Kuko umutima wanje je Muhammad wakiriwe niki? Na mashetani. Wakiriwe niki? Na mashetani. Ini vugo yande ya Muhammad. Kuko umutima wakiriwe niki? Na madaimoni. Inuma imani gakirwa na madaimoni. Na kuniharibu. Kana madaimoni yangini yako yanyononye iki? Yakaniharibu akili yangu. Maza madaimoni yanyononye je Muhammad ubwenge bwanje na kunizuga. N'ubwenge bwaguruse nezo zagende korosha antipi. Manuka. Bibi Khadija kamdaka pale kamwambia. Umviriza umugore we rero ati acara musamira hejuru babagore bisema uyu mugore wisema Khadija. Wacha hayo. Kivyo. Sio yatakayo kuwa hayo. Ndio nivyo bakuri wewe. Wewe huwezi kuchezewa. Wewe Muhammad ni wokini. Na mashetani. Na mashetani. Shetani. Tekereza kwanza. Hawezi kuchezea. Tekereza. Umugabo avuze ati umutima wanje wakirimiwe niki? Na madaimoni. Ariko umugore wisema oya madaimoni niyo gukirira wewe. Twemera by'umugore by'umugabo. Umugabo avuze bakiriwe niki? Na madaimoni. Manuka. Shetani hawezi kumchezea mtu wa sifa kama zako. Shetani abaswahili wanabizi. Shetani hawezi kuchezea tembea. Wewe utazama vyema jamaa zako. Unachukua mizigo ya hata ya watu wasiokuwa wako. Kwa uzi gutwara n'imizigo itari gwawe kiwaranga kwikorera imizigo munokiriwa na madaimoni bandanya. Anasema unafanya hivi na unafanya hivi. Tembeza. Furahi ndugu yangu. Furahi ndugu yangu. Tua moyo wako. Tua moyo wako. Wallahi. Mimi naona. Mimi Khadija mke wako naona. Umesha kuwa mtume. Umesha kuwa mtume. Ninde yavuze ko yabaye intumwa? Umugore. Kumbe ubutumwa bwa Muhammad yabaho nande? N'umugore. Umugore ni Imana. Uwavuze ati Muhammad wa intumwa ninde? Umugore wiwe. Bayisilamu ndagisize ikibazo cya kabiri ngaha. Icyambere navuze ati nimwanyere ku murongo ati jewe ndatoranije Muhammad cyanja mu bwisilamu cyambere. Ikindi cyabananira mumbwira cya kabiri by'ukuri Khadija niwe yahaye ubutumwa Muhammad. Khadija niwe yari yamana ya Muhammad itanga ubutumwa. Nitukeneye kuja hariya na hariya. Turakeneye kumenya mutubwire ninde yatoye Muhammad abintumwa? 3:33 Qur'an. 3:33 Qur'an. Nakongera iyindi 3:33 Qur'an. Hakika Mwenyezi Mungu alimchagua Adamu. Umviriza ngo byukuri Imana yatoranije Adamu na Nuhu. Imana itoranyande Nuhu na kizazi cha Ibrahimu. Imana itoranyira urubyaro rwande rwa Aburahamu.
tekana nihe Muhammad nawe ne basi muri bwo byaro ati n'Imana icayongera ko na Muhammad mukatubwire ko kayiko ego iki nikina kongeye Imana itoranya Nuhu Adamu Aburahamu Musa Yakobo abantu bose na Maria aratoranwa asumba ngo Maria wewe yari umugore mwiza gusuma abagore bose bo kwi na nyina wa Muhammad ngana aja kuri Maria pe aba batoranijwe niye Imana itoranya Muhammad byabura muri Korowani ndasubiyemo n'ibyabura muri Korowani rondera na journal yariyo yose n'igikaye cy'injana mu kirondere kumbura muyandikira y'akaramu ati yaratoranijwe nga bica bihera chaduta ndasubiyemo ego usubira kuduga nareke kujuragira ushaka gutwenza abantu ikigo kivuze ati ninde yatoranije unde Muhammad bas twatazi ndongo bice gutoranwa nongere n'uwundi ego nongere nongere uwundi mwalimu piga hiyo ngapi baba unataka tuipige inasema hivi haya piga 3:42 3:42 Surat Al-Imran 3:42 nasema inasema hivi ndio nakumbuka malaika waliposema ewe Mariamu hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua ndayongeyeko Maria amekutakasa ndira Maria Imana igeze gute iragutoye rekitekereza Muhammad Imana igeze gute nico twitangira Muhammad Imana igeze gute sawa ikigwa cyanje ndagisuye musirashase kujya kure 4:70 aya shirako niyo 4:79 ndabinginzi yireke aba turabasi inumva zamaho igihugu cyo kiko kiratwumviriza icyanditswe kimwe gusa jewe yalla ndagutoranije Muhammad ubintu ariko kuvuga guta kukwivuga ati Muhammad ni nu nanje ndi ntumwa intumwa ni nyinshi cyane bavuga ati je ni president w'u Burundi ninde yo nkubita nta numwe nudakivuze ndi president w'u Burundi ariko abagabo bose bari ngabo cyangwa ati ninde yagutoye wewe bagutoye cyane so murenga niko sinatowe ndashobora kwivuga ati jewe ndi dekati mu kirasasi dekati yo kisaze ari nga ashaka nyumve ndi dekati yo kirasasi ashobora kumfunga oya ariko cyangwa ati wewe ninde yagutoye rero nidukare ati wewe Muhammad nguri ntumwa Muhammad ni intumwa y'Imana ninde yamutoye basi kugira ubintumwa ubaza gutoa ugahabwa n'igitwara ugatogwa hamutumwa kabintumwa sinda kubona waratumwe utagize gute utatowe tuma gusa ngwano we genuzanira amazi uyage kuzana amazi acabintumwa sinamutumye ninde yamutoye hovyo